turabahaye kaze kuri mugoroba turongeye kubaha kaze kandi hano muri studio yacu kuri Kwizera Mucanga TV turabahaye kaze kuri umunsi w'Imana no munsi w'Imana aho twese twamye gusenga duhimbaza Imana. Reka noneho rero tumaze gushika mu rugo turashobora kubandanya dusangira ijambo ry'Imana nk'uko twama tubikora iminsi yose. No munsi turafise pasiteri wacu hano muri studio, murazi yuko yageze kugira ngo atuganirize biciye mu ijambo ry'Imana. Turakwakiriye wewe rero uriko uradukurikirana hano muri studio yacu, turakwakiriye wewe wagorobanije natwe ubandanye kudukurikirana kugira ngo tubandanye gusangira ijambo ry'Imana hamwe. Tugusabe wewe rero uriko uradukurikirana ushobore kugira share kugira ngo ubutumwa canke ijambo ry'Imana rishobore gushika kuri benshi. Eka ubandanye no kugira subscribe kuri YouTube kugira ngo ibiganiro byacu bize bigushikira bitagoranye. Reka rero mwakano kanya tubanze tumuhe pasiteri wacu kugira ngo abaramutse hanyuma tuje guca tubandanye. Karibu pasiteri wacu. Haleluya. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo mukiza wacu. Turanezerewe cyane kongera kubabona, turanezerewe rwose munezero ntangere. Hanyuma turabaramukije mwebwe mwese aho muri hose. Imana ibagirire neza, Imana ibafashe, Imana ibahezegere cyane kuba mwagira ubuntu kugira ngo tube kumwe natwe, nanje tube kumwe namwe, nanje hamwe n'ubuntu bugeretse ku bundi nk'uko muze kubivuga cyane. Murazi iyo bukeye ntumenya ko buza kwira, kandi iyo bwishe naho nyine ntabwo uza kumenya ko buza guca. Ni ukuvuga ngo n'ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi. Iyo tubona umunsi wiyongera tukabona wongera ubaho akazi ubundi, ni ikintu umuntu yokwita ko gikomeye cyane cibakwe umuntu aba yagiriwe. Rero namwe ndabaramukije, nshima n'Imana yuko Imana yabagiriye neza, ikaba yararinze mu isi yose yatambutse. Hanyuma nk'uko musanzwe mumenyereye n'ubundi, kandi twari twabasezeranije ko iyi dimanche tuzosubira kandi guhura kugira ngo tuyage ijambo ry'Imana, hanyuma twumvishe ijambo ry'Imana rivuga. Murazi twaravuganye ko Bibiliya ari igitabo kitakatifu kandi akaba ari umurongozi, akaba ariwe mushorera. Hanyuma tucisunze twavuze yuko ico bishobora kuturongora gushika ku mahoro, gushika ku gakiza, gushika mu ijuru. Hanyuma kubw'ivyo tudatevye cane, reka tubwiriye kubandanya kubabwira umurongo tuza gusoma. Umurongo tuza gusoma ni ukuvuga ko tuza gusoma ku ijambo rivuga ngo umutunzi w'igipfu. Tuza kuraba isobanuro y'umutunzi w'igipfu. Tuza kuraba hajya muri Luka 12, tuza kuraba ku 13, turashobora gushika ku 41. Hanyuma tuza kuraba no Matayo 6, naho nyene turashobora kuraba hepfo yaho. Ariko turashobora kuvuga no kuri Luka 19. Kubw'ibyo ariko ni ukuvuga ngo fondation canke umusingi, foundation ni umutunzi w'igipfu. Ijambo ritubwira umutunzi w'igipfu, ariko turaraba nyene nyuma yaho tuza kuraba niba hari umutunzi w'igipfu, turabe ko muba n'umutunzi atari uw'igipfu. Rero turabaza Bibiliya. Bibiliya niza kutumenyesha neza ko hariho umutunzi mwiza atari igipfu, ariko hano batubarira yuko umutunzi w'igipfu ntangamarara yaho ribivuga. Rero kubw'ibyo Imana ibahezegere cyane,
tubika ubutunzi bwacu mu ijuru aho ingese n'inyenzi bitamara aho ingese n'inyenzi bitamara aho ingese n'inyenzi bitamara tubika ubutunzi bwacu mu ijuru aho ingese n'inyenzi bitamara aho ingese n'inyenzi bitamara. Amina. Mu izina rya Yesu Kristo ry'icubahiro turi imbere y'amaso yawe mwanya, turagushimiye cyane mwami, turagushimiye mwami mana yacu imisi yose indwi itambutse nubwo turagushima izina ryawe. Ntacyo twatanze kugira ngo isa nk'izi tuzigeko, ntacyo twatanze ngo bene wacu abatuye kumwe ngo babe bashobore kuba bashyitse muri kino gihe, ntacyo twatanze ariko kubw'ubuntu bwawe imbabazi zawe utugirira nizo zatumye tugera kw'isa nk'izi kugira ngo twongere kandi kugirwa ubundi nyene bugeretse ku bundi no kuba tugomba kwibuka amajambo yawe, ivyo wavuze nico amajambo yawe atubwira. Mu izina rya Yesu Kristo tuvyite umunezero ntangere, hanyuma kubw'ivyo mwami Mana yacu barayakwana natwe ibitari vyiza byose ibidahura byose Mana yacu imbaraga mbi zose dusabye mu muriro w'Imana umanuke kuzigiza, ariko mwemu wawe mwami akikiza aho turi kandi akikize n'abantu bawe aho bari hose. Mwami Mana yacu kumva no kugumya kuko iminsi yo kumva kugira ngo tugumye turonke ibizodutunga iminsi y'imbere. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Hanyuma tugomba dusome mu izina rya Yesu Kristo. Tugomba dusome mu izina rya Yesu Kristo. Avuze ngo umutunzi w'igipfu. Dusome. Maze umuntu mu ishengero aramubwira ati mwigisha mbarira mwene mama tugabure umwandu. Aramubaza ati mbega mugabo ninde yashyizeho kuba umucamanza wanyu canke kubagaburira ibyanyu? Kandi arababwira ati murumva mwirinde ukwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butapfa mu bihinda by'ibintu atunze. Kandi abacira umugani ati habaye umuntu w'umutunzi yari afise itongo rimera cyane, yimbwira mu mutima wiwe ati ndagira nte ko nagira aho nimurira imirima yanjye. Ati ndabigenza ntya ndasambura ibigega byanjye nubake ibindi binini abariho nimurira imirima yanjye yose n'ibintu byanjye byose. Hanyuma nzobwira umutima wanjye umutima wanjye mu mutima ufise ibintu byinshi bizohindikirana imyaka myinshi. Ruhuka urye unywe unezerwe. Nongo ibiri. Maze Imana iramubarira iramubwira iti wagipfuwe muri iri joro barakwaka
ubugingo bwawe, none ibyo wahindikiranije bizoba ibyande. Umuntu yishingurira niko amera, atari umutunzi mu by'Imana. Imana yacu ihabwa icubahiro. Hanyuma twumvise ya nkuru neza mu buryo butomoye y'umutunzi w'igifu. No kuvuga ko hano turaravye dusanga uyu ni Yesu yariko araca umugani, hanyuma umugani nawo yawubwira abakeneye kuwumva. Hanyuma rero aravuga ati ni ukuvuga ngo duhagarara kuri ruhande ruvuga ngo ukwifuza ngo, kandi arababwira ati murumva mwirinde. 15 dukunda kuba duhagararira cyane aho twahereye hejuru. Aravuga ngo kandi arababwira ati murumva mwirinde ukwifuza kose, kwifuza kose k'ubugingo bw'umuntu, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bihinda by'ibintu atunze. Hanyuma mwirinde kuko ubugingo bw'umuntu butava, mwirinde ukwifuza kose kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bihinda by'ibintu atunze. Hanyuma ngo kandi abacira umugani ati habaye umuntu w'umutunzi yari afise itongo rimera cyane, yiyumvira mu mutima wiwe ati ndagira nte ko ntagira aho nimburira imirima yanje, ndabigenza ntya, ndasambura ibigega byanje, nubake ibindi binini abariho nimburira imirima yanje yose n'ibintu byanje byose. Nzobwira umutima wanje nti, mutima ufise ibintu byinshi bizohindikirana imyaka myinshi, ruhuka urye unywe unezerwe. Maze Imana iramubwira ati wagipfuwe, muri iri joro urapfa ubugingo bwawe, none ibyo wahindikiranije bizoba ibyande. Hanyuma aho nyene bizoba ibyande. Hanyuma rero hepfo aravuga ngo umuntu yishingurira niko amera, atari umutunzi mu by'Imana. Umuntu yishingurira niko amera, atari umutunzi mu by'Imana. Imana itugire neza. Nuko hano tubonye inkuru y'umuntu w'umutunzi w'igifu. Hanyuma niryari yabaye umutunzi w'igifu, niryari tubona ko ari umutunzi w'igifu. Ni ukuvuga ngo mu mutima wiwe Yesu aravuga mbere. Yesu yaravuze ngo mwirinde, yaravuze ngo kandi arababwira ati murumva mwirinde ukwifuza kose, ngo kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bihinda. Ibihinda ni ukuvuga ngo ibintu byose byatunze, nibiva mu matungo, nibiva mu mikuku, nibiva mu butunzi, mu mahera, nibiva mu byo yimbura, ariko ubugingo bw'umuntu ni hehe buva. Hanyuma rero niho yavuze ati ngo hanyuma rero ngo kandi abacira umugani kuri 16 ngo abacira umugani ati habaye umuntu w'umutunzi yari afise itongo rimera cyane, yiyumvira mu mutima wiwe ati ndagira nte. Yari afise itongo rimera, hanyuma uwo muntu yaramutunzi, hanyuma ngo yari afise itongo rimera. Iryo tongo rero kuba
ni ukuvuga ko byari bimuhimbaye cyane. Ariko igihe kiza kugera nk'uko itongo ryiwe yararirimye, arima ibyo yategezwa kurima, hanyuma itongo ririmbuka. Rimaze kwimbuka ryera imyaka myinshi cyane, hanyuma igihe cyaje gushika mu mwanya wo kugira yibaze. Urazi ko iyo umuntu akirima avuga ngo mbega hanzoronka imbuto, mbega hanzoronka imyaka izoba myinshi, izokwera, hajya hazoboneka imvura yeza imyaka. Aba yibaza byinshi, mbega ntibizohava birumba, mbega ntibizohava bitera, mbega izuba ntizohava ryaka. Nuko uko niko umurimyi aribaza byinshi, kuko iyo bitarera ni ukuvuga ko ntaba arizera yuko afise imyaka. Ariko iyo bimaze kwera akamara kubona ko bimaze kuyangika, hanyuma nyuma yaho akabona niba ari ibigori biramaze guheka, hanyuma nyuma yaho bimaze kuzamo intete, nyuma yaho amaze kubona ko intete zimaze gukomera, canke amasaka canke ingano. Ni ukuvuga ngo iyo amaze kubona yuko intete zimaze kuzamo, atangura kwizera ko umurima wiwe atanguye kubomboka, azojya akanezerwa, kubera yuko yabonye ko byeze neza, yabonye ko imvura yabonetse, ndagifise ubwoba bw'imvura, ndagifise ubwoba bw'izuba ngo bizobyumisha. Afise imvura yarabonetse, izuba ntiryabaye ryinshi ngo ribyice, ni ukuvuga kandi ntibyarumbye, ni ukuvuga byareze neza. Hanyuma rero bigeze aho uyu urumva yuko yageze aho aravuga ati rero bimaze kwera, amaze kwifuza kugira ngo abishwarure canke abisarure. Hanyuma muri ico gihe ariko arabyifuza, arabisarura, abishira mu atangwa kwishikana mu rugo. Nk'uko musanzwe muzi ibi isarurwa ukuntu biza kugenda, babanza kubizana mu rugo, hanyuma nyuma yaho bakabitegura neza, hanyuma bakabironderera ahandi hantu bishobora kuja kugira ngo babibike. Abantu bamwe bakunda kuvyita ibigega, abandi bakunda kuvyita imifuko, abandi twovyita, ariko keshi aba bantu ndibaza uyubunye avuga kubijanye n'ibigega. Hanyuma rero amaze kubona bibaye byinshi, atangura kwibaza ahantu abishira, kuko byeze bikimbuka cyane. Hanyuma atangura kwiyumvira azobishirahe. Ikibazo kwiyumvira, bimaze kwera agira ikibazo, bitarera afise ikibazo, akibitera afise ikibazo, akirima afise ikibazo, kandi amaze no kwimbura afise ikibazo. Ariko ikibazo yari afise naho cyari kihari, ni ukuvuga ko yari afise ikibazo cy'uko yarose ibintu byinshi, ariko akaba abuze uko azobigenza. Hanyuma mu mutima wiwe ariyumvira mu mutima ati okay, ubu rero ndabonye uko nzobigenza. Ubu rero ngiye gufata ibigega byanje ndabisambure, nongere ndabisanure neza, niba byari bito bito bice byongera bibe binini. Hanyuma iyi myaka yanje, no kuvuga ko iyi mirima yanje nzoyishiramwo muri ibi bigega. Nuko rero yamaze gutora inzira. Ubwa mbere ataratora inzira yafise ndabigira gute, umutima we urahagaze, aribaza ndabigenza gute, imyaka yanje yareze, izuba ntiryayononye, imvura ntiyaguye nyinshi ngo bikute, imvura yaraguye nziza, none ubu naringezeho nezererwa imirima canke imirimo y'amaboko yanje. Hanyuma rero nuko ariyumvira, yaciyumvira acasanga aratoye umuti w'ikibazo afise. Ataravuga ati rero okay, ikintu kiriho ubu ngiye gufata bijya bigega byanje uko byari bimeze, ndabisambure, hanyuma nongere ndabisanure neza, ndabisanure. Kwa gusanura byari biriho ariko bikaba bitoye, hanyuma rero ndavyongere byaguke, ndabishire mu bwaguke byaguke. Nimimara kwaguka rero ijya mirima yanjye izojamo,
hanyuma icyambere amaze kumenya ko atoye umuti icyambere yatanguye kwibaza yaciye avuga ati rero icyambere yavuze ati nzobwira umutima wanje ufise ibintu byinshi wahinikiranije ibintu byinshi kabiri yabuze umutima wiwe ati mutima wanje ruhuka kuko ufise ibintu wahunikitse imyaka myinshi ruhuka ibintu wahinikiranije imyaka myinshi warondeye igihe kinini by'imyaka bizoba imyaka myinshi uzonezerwa uzohimba uzoga imyaka myinshi kubera yari yamaze kungura imiguri imitiba n'imiguri canke ibigega nuko amaze kungura aronka habishira umutima wiwe uranezerwa kubera yuko ubu rero ndasanuye bibaye byinshi hanyuma ikwiriye rero uyu mutima wanje nuruhuke nurye unezerwe ufise ibintu byinshi wahunitse imyaka myinshi hanyuma unezerwe. Imana itugire neza. Hanyuma rero igikwirikira uwo munezero w'uwo mutunzi kuko nubako amaze kugusanura urumva ko yari umutunzi nyene yarafise ibintu byinshi yari umutunzi bisigura umuntu yifise afise ibintu. Imana itugire neza. Hanyuma rero icaje nyuma yaho kongera kandi kubabaza umutima wiwe nyuma yaho hacahaza ikindi kintu kibabaza umutima. Cyo kintu rero cyo ngoma ndababwiye icyamubabaje umutima kirababaza umutima ariko ubwa mbere mwumve ko yaramaze kwishira areze atanguye yishira ku mutuzo atanguye kunezerwa abo kazo y'imyaka myinshi. Umviriza hepfo rero gatoya aravuga ngo 2 ngo maze Imana yamubwira iti wagipfuwe muri iri joro barakwaka ubugingo bwawe none ibyo wahindikiranije bizoba ibyande. Hanyuma none nariwe yavuze ati umuntu yishingurira niko amera atari umutunzi mu by'Imana. Umuntu yishingurira niko amera atari umutunzi mu by'Imana. Nuko rero umutunzi haratwumvise umutunzi w'igipfu. Imana itubabarire cyane. Rero abantu barabaho bakaba batunzi b'ibipfu. Rero Bibiliya nitutwerekeza uyu yamutunzi w'igipfu ni hehe yabenekeye ko ari umutunzi w'igipfu. Ubwa mbere amaze kubona ibintu byiwe amaze kubihunika mu kigega yaciye yumva yuko ati kiri hanze cy'ukuboko n'ukuguru maze ubworo bwingire sinzi umugani kubawuca uko bakunda kuwuca abantu bakera ariko bakunda kuwuca nuko umuntu anezerewe akari akahaga nta kindi kintu asubira kongera kwibaza hanze. Hanyuma rero uyu nawe aravuga ati ubwa mbere yavuze maze gutora inzira nzobwira umutima wanje ufise ibintu byinshi wahunitse imyaka warundarije imyaka myinshi hanyuma ruhuka urye hanyuma unywe. Kukarazi neza yuko ntazosubira kugira ikibazo c'inzara kuko yamaze guhunika yamaze kungura imitiba canke se ibigega hanyuma kubw'ivyo yamaze kubihunika byose birahanta aho byagenewe hanyuma acasigaye ni ukurya akanezerwa akarya uko agomba.
ariko mu kandi kanya igihe umutima wari unezerewe ati ubu ngiye gufunereza. Ijambo gufunereza ni ukurya ugahaga hanyuma ukagira ko nuko ugafuha kubera wahimbye, hanyuma ukibera ukwinezererwa nyine kubera iyo umuntu ahimbye arahumeka neza, hanyuma kubw'ibyo niba asinziriye agatiro ni ukuvuga ngo no guhirira arahirira. Rero urumva rero aravuga ati rero nzobwira umutima wanje ufise ibintu byinshi wabitse imyaka myinshi, none nunezererwe unezerewe kuko n'ibyiki iby'imyaka myinshi. Ariko hano mwibuke twabyumvise ntanguro y'amajambo ngo ni umutunzi w'igifu. Hanyuma rero twamaze kubona uburyo ari umutunzi w'igifu. Hanyuma ni ukubera yuko yabwiye umutima wiwe uranezerwa kuko aronse ibintu byinshi, ariko ntiyigeze yibuka naho aronse ibintu byinshi iri jambo ngo azojya imyaka myinshi ngo anywe ngo anezerwe. Ariko mu kandi kanya ubugingo si bwiwe, si wabwifitiye ngo abashe kubeshaho, ngo ntafise ubugingo ntafise ubugingo bwiwe ngo abwigumanirize. Rero ntabufise ngo abugumane, ntazi uko buca nuko bwira. Iyo abonye buke ntamenya ko abukuza kongera kwira, ariko aravuga ngo uzojya imyaka myinshi. Aho rero niho ijambo ry'igipfu ryagiye ku nzira, kubera yuko ntihabaye mu bwenge. Yategereza ubwa mbere kuvuga ati ndashima Imana yemeye ko ngira amaboko yo kubironka, ndashima Imana kuko yemeye ko ndonka n'ubwenge bwo kugira aho nzobihunika, ndashima Imana ko yabyemeye noneho bikimbuka. Hanyuma akumva umutima wiwe uri kwerekeza ku Mana. Hanyuma ibiyinye narose nzobyubahisha Imana, nzotanga kimwe mu 10 cy'ibyo ndose, nzoshobora gufasha imfubyi n'abapfakazi, nzoshobora gukora ikintu kinezereza Imana. Ariko mu mutima wiwe murumva ko atajambo ryaciyemo ryo kuvuga ko hari icyo cyo gushima Imana ariyo yamuhaye amaboko, kandi akaba ariyo yamuhaye kugira byere, akaba ariyo yamuhaye imvura, akaba ariyo yarinze izuba ko riba ryinshi ngo ribyice, akaba yararinze kagungu ntibijemo ngo byonone. Ariko aravuga ati yishimira imbaraga ziwe zabikoze. Mu kwishimira imbaraga ziwe zabikoze nibyo byatumye imbaraga zo kwitwa igipfu ziba nyinshi. Imana itugirire neza. Rero aravuga ati nzabwira umutima wanje ufise ibintu byinshi wahitira imyaka myinshi, unezerwe urye unywe unezerwe. Hanyuma uyundi mwanya ijwi riraza, wa mutunzi w'igipfu we, wa mutunzi w'igipfu we, uyu munsi uraka ubugingo bwawe, none ibyo wahidikiranije bizobibyara. Rero hepfo niko umuntu yirundaniriza ubutunzi mu isi atari umutunzi mu by'Imana. Rero ko umutunzi ni byiza, ariko ubutunzi bwawe bishaka kuvuga ngo bwubahe Imana, kuko Imana niguha amaboko, Imana niguha ubwenge, Imana niguha iminsi yo kubaho. Rero mu butunzi bwawe bwubahe Imana. Hanyuma iyo ukoreshereza Imana, iyo ukora ibikorwa by'Imana muri ubwo butunzi, ni ukuvuga ngo aho nibwo butunzi utunze mu by'Imana, ubutungiye mu by'Imana, ubutunze mu buryo bwiza. Nuko Imana itugirire neza. Haleluya. Nuko hanyuma twabonye kwishimira ubutunzi ko atakintu bimaze, ko atakimaze, ariko ikigira ikimazi no kwishimira ubutunzi utunze wubahisha Imana, mu kubukoreshereza Imana, mu kuyikorera Imana. Imana yashitugirire neza.
rero kubw'ibyo twavuze ko tuza kuraba Matayo gatandatu Matayo 6:19 aravuga ngo nimukirundanirize ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingese bibumara n'ibisuma bikabwira, ariko mwirundanirize ubutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingese bitabumara, hatariyo ibisuma byimba ngo byibe, hatariyo ibisuma byimba ngo byibe, ngo kuko ubutunzi bwawe buri ariho umutima wawe uzoba. Mana itugire neza. Nukuvuga ko hano Yesu nawe aravuga kubw'ibi, abwira kubigishwa. Murazi ko yakunze kuza agenda atanga inyigisho, ashika ahantu atanga inyigisho, hanyuma igihe kikagera akagera ahantu hagenwe ahaza baza kurara, hanyuma rero bamaze guturura abigishwa baza kumusanga, hanyuma we akabasobanurira neza kuko abafise umwanya munini. Hanyuma kubw'ibyo yaravuga ngo nimwirundanirize ubutunzi, ngo ariko kundanzi yavuze ngo ubutunzi nyakuri. Hanyuma rero nuko hajavuze umutunzi w'igifu, ariko nayo tuvuge ngo umutunzi nyakuri. Umutunzi nyakuri akora gute? Ni gute akora? Rero dusha tubona hano rero nimukirundanirize ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingese bibumara n'ibisuma bikimba bikabwira, ariko mwirundanirize ubutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingese bitabumara, hatariyo ibisuma byimba ngo byibe. Nawe na rimwe aho ubutunzi bwawe buri niho umutima wawe uzoba. Mu ijuru. Mwirundanirize ubutunzi bwanyu mu isi, kuko impamvu, ingorane, inyenzi ziraburya. Kabiri, ingese zirabushikira. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Imana itugirire neza. Ingese zirabushikira, inyenzi ziraburya. Kubw'ibyo aho ingese zigeze muri bwa butunzi bigenda biti. Ariko se aravuga ngo aho mukwiye kurunda ngo ni mu ijuru aho inyenzi zitagira gute, aho zidashobora gushika, aho ingese zitagira gute, zidashobora gushika. Ingese nazo ni iki? Murazi ibintu byorona ubutunzi. Twumvise ngo no munsi uraka ubugingo bwawe. Mbega igishobora kugutwara ubugingo ni iki? Ni ibintu kimeze gute? Ni ibintu byinshi bishobora kugutwara ubugingo bwawe. Ingwara ziraza, ingwara ishobora kuza kigafuka gutwara ubugingo bwawe. Nuko hanyuma urashobora guhura n'intambara ikagutwara ubugingo bwawe kandi utawiteze. Urupfu rwagiturumbuka, ingwara zagiturumbuka. Nk'iyi minsi turimo, murazi ko turi mu gihe kimeze nabi, ingwara za corona, weruka umuntu akomeye mu kandi kanya akaba arafashwe, mu kandi kanya ngo aragiye. Nukuvuga ko rero aho nukuvuga ko ntihari umutekano wizeye, ntihari umutekano wizeye, kubera yuko ntuzi ngo bijya kugenda gute. Ariko ngo mu ijuru ntabwo hashobora gushikamo inyenzi, nk'uko hadashobora gushikamo ingwara, kandi ishobora gushikayo.
ahubwo nukuvuga ngo niho umutima wawe uzoba kandi ukagira ko ukanezerwa. Imana yashimwe mu ijuru. Hanyuma ngo aho ubutunzi bwawe buri niho umutima wawe uzoba. Umutima wawe uzoba niho n'ubutunzi bwawe buzoba. Nukuvuga ko shaka kuvuga iki? Niwakora Imana ugakorera Imana mu butunzi bwawe, gutunga ni byiza, ariko muko gutunga ugutungane n'Imana. Ugutungane n'Imana, ugutunge kuhagaze mu by'Imana. Imana ishima ubutunzi bwawe. Imana yacu itugire neza. Amen. Hanyuma nuko ngo hasi mwisi inyenzi ziriyo, hanyuma n'ingese ziriyo. None urumva ubise ntushobora kubwira umutima wawe ngo uzonezerwa, kuko hari ibindi biburondera, kandi niyo bitaburondeye hari n'ibindi wewe bikurondera. None bimaze kugutwara ujya guca bubahehe ubu bwana. Imana itugirire neza. Abantu bakomeye bari bafite ubutunzi bukomeye muri iyi ndwara ya corona, murazi ko yatwaye abantu benshi. Hanyuma harimo abatunzi, harimo n'abatari batunzi. None nk'abatunzi byo byagenze gute? Nkuko mwabonye itambo abantu bari bimeze gute? Yavuga ati sishobora gusiga umwana, nawe nyene nazoba, nawe nyene sinzi ko isi yose isi yose irafise umubabaro, kubera yuko ibona buke ibona bwije, ntimenya ngo buriya. None kubwira kwitabona bwije, itamenya ko bwije kandi itamenya ko buzaguca, nukuvuga ko byawe n'urondera. Nukuvuga ko ushobora kugira umutima utuje kw'ibyo urondera ibyawe, kuko nawe uwawe n'uri uwawe, nduzi umwanya wawe ushobora gutambuka. Imana itugirire neza. Rero ibyo dukora byose, haba mu byo dukora, haba mu butunzi, haba mu bwenge, haba ku mashuri, haba mu kazi kawe, haba mu makambi ukoreramo, umutima wawe ube ku Mana. Ibyo wawe byose bibe ku Mana. Ibyo ukora byose bikorera Imana, kubera ko aho bikorera Imana naho wapfuye umunsi kronikazi kagwita, mugabo wibuke yuko ijambo ry'Imana riti hahirwa abantu bapfiriye mu mwami wabo ngo baze baruhuke. Imana yacu itugire neza, kuko igihe kigeze umaze gupfira mu mwami, bwa butunzi warabwubahishije Imana. Nukuvuga ngo iyo wakoresheje Imana, inzu zawe zirubakwa. Iyo zimaze kubakwa ngo nukuvuga ngo uri urataka inzu zawe, inzu yawe uzubaka. Imana yacu itugire neza. Rero namwe mugire umwete wo kugira ubutunzi, ariko mugire umwete wo kubahisha Imana. Imana yashishimwe. Amen. Hanyuma tuvuze yuko tugomba kubandanya hahandi 19, Matayo 19. Imana yashishimwe. Amen. Hariho uwundi muntu yifuje, yari yahagaze yafise ubutunzi, hanyuma yari ahagaze ku butunzi bwiwe, yumva ko umutima wiwe unezerejwe n'ubutunzi bwiwe. Hanyuma tugomba twumve nawe ibyo Yesu yamubwiye. Yari ahagaze ku butunzi bwiwe, umutima wiwe unezerewe ubutunzi, ariko igihe kiza gushika, hanyuma araza kugira ikiganiro na Yesu. Kuko ikiganiro yavuganye nawe nico yamwishuye, ariko ngombye kubasogongeza ngo ikiganiro ciwe cerekeye ku butunzi nyene. Hanyuma ngo tugomba turabe nawe yamutunzi, twumve ico yamubariye. Imana yashimwe. Amen. 19:16 kugeza ku 21. Umusore w'umutunzi haza umuntu kuri we aramubaza ati, mwigisha nkore shiza nki ngo ndonke ubugingo budashira. Aramubaza ati, mbariza iki? Iciza nimwe, ariko usangwa ugomba kwinjira mu bugingo witondere ibyagezwe. Aramubaza ati, nibihe?
na nyoko kandi ukunde mugenzawe nk'uko wikunda. Imana itugire neza. Kuri 20 twumve ivyo wa musore nawe yashubijemo ibyamubayeko, turabe ibyakurikiye. Imana itugire neza. Wa musore aramubwira ati ibyo byose narabyitondeye, hari kindi majiji. Yesu aramubwira ati asanga ugomba kubagaho, genda ushore ibyo utunze ugabira boro, niho uzogira itunga mu ijuru, uteko uze ungurikire. Uwo musore mbise iryo jambo agenda babaye, kuko yarafise itunga ryinshi. Uwo musore murumva Yesu nawe aramwishura. Hanyuma amaze kumva, amaze kumubwira ati wubahe so na nyoko, kunde mugenzi wawe ko wikunda. Hanyuma nyuma yaho icyo yakurikije, wa musore bitangura kumujena mu mutwe. Yaribaza none ibintu byogenda gute, yarafise ubutunzi. Hanyuma rero aravuga ubutunzi bwanje ndabushora ngabira rero nsigare ndumoro. Imana itugire neza. Nuko hanyuma urazi yaciye avuga ngo, aramubwira ati asanga ugomba kuba gahore, kubera byo byose yaravuze ko yabyitondeye, hari kindi ahagije. Agenda ashore rero nabyo afise abihaboro, hanyuma aheza agire gute, amukurikire. Imana itugire neza. Amen. Hanyuma hepfo 23 yaciye avuga ngo iki, inkuru yarabandanije ya Yesu. Yesu abwira abigishwa biwe ati ndababwire ukuri, biragoye kuko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru, kandi ndababwira yuko icyoroshe ari uko ingamiya guca mu isuru ry'urushinge biruta ku mutunzi yinjira mu bwami bw'Imana. Abigishwa babyumvise baratangara cyane bati none rero ninde ashobora gukizwa? Ninde ashobora gukizwa? Nimba umutunzi kwinjira mu bwami bw'Imana ishorosha guko ingamiya yoca mu izuru y'urushinge. Baca baratangara, ingamiya icyo coroshe kugira umutunzi, none ninde azogenda kwinjira? Hanyuma Imana itugire neza, baratangara cyane bati none ninde rero yoshobora gukizwa? Yesu yabasubije ati, mwumva uko yabashubije. Yesu arabitegereza arababwira ati kubw'abantu icyo ntigishoboka, ariko ku Mana byose birashoboka. Amen. Haleluya. Nuko hanyuma uyu ya musore w'umutunzi aza kubaza Yesu ati Yesu, nkore gute kugira ngo nzoragwe nanje ubugingo budashira? Nubako yari yamaze kumva inyigisho ziwe yuko abamukurikira bazobona ubugingo. Hanyuma rero n'abati rero nubako inyigisho yamaze kuzumva, ariko muko kuzumva azumva umutunzi. None rero agenda ngo agishe inama, ni gute nokora nanje kugira ngo nzoragwe ubugingo? Imana yabishobora. Shuti y'Imana, mbega nawe uruwo kubaza Yesu ngo nkore gute kugira ngo nzoragwe ubugingo? Uruwo kubaza Yesu, uruwo kumugisha inama, birakeneye ngo ugishe Yesu inama uko wokora kugira ngo nzoragwe ubugingo. Imana yabishobora. Nkore gute kugira ngo ndagwe ubugingo budashira? Imana yabishobora. Hanyuma rero aravuga ati kubw'abantu ntibishoboka, ariko ku Mana byose birashoboka.
ibyo ubona bitagushoboke, ibyo ubona bikugoye, ibyo ubona bikunaniye, genda ubarire Imana, biha Imana kugira ngo byose bishoboke, kuko Imana nta kinanira. Imana yashimye. Rero Yeremiya igihe yari afise ibibazo ati nta kintu kinanira, nta kintu kinanira untabaze nanjye ndagutabara. Afise ibibazo, nshuti y'Imana, barira Imana ibyo ufise, ingorane ufise zibarire Imana. Twumvise yuko ngo nta kintu gishobora kugira ngo kuyinanira, nta kintu gishobora kinanirana. Abantu barashobora kunanirwa, ukabura inyishu, ukabura umuti w'ibibazo byawe ufise, ariko ubibariye Yesu byose biragenda neza. Imana tugirire neza. Amen. Haleluya. Umutunzi w'igifu, ni ukuvuga ngo barira Yesu, egera Yesu, kandi ubwire ko ushore ibyo ufise, ushore ibintu byose by'iburakimazi ufise, hanyuma ugende ubigaburire abo. Hanyuma aboro nabo mu yandi majambo, mu ruhande rwa mwemu, aboro nibajya abantu batamenya Imana, nibajya abantu batazi Imana. Heba iby'abisi bakunda, heba iby'abisi ibyo n'iby'abisi, hanyuma ugende ku munyabutunzi, aguha ubutunzi, aguhaza amahoro, aguha ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana n'ubutunzi rikurongore, riguha amahoro, riguhesha amahoro, riguheshe n'ijuru. Imana tugire neza. Imana yacu ntabwo ishubahira. Rero ni ukuvuga ngo uhebere aboro nibajya abantu batashobora kwakira ijambo ry'Imana, badashobora kumenya ijambo ry'Imana, batagomba kuryakira, ni ukuvuga ngo batarizi, abo baracyari aboro. Ariko iyo babibwiwe, bamara kuribwirwa bakaryumva bakaryakira, ntibaba bakiri aboro, baca bacika abatunzi. Imana yashaka gushubahira. Sigira abandi, bajya gusigira abandi, sigira abarusha bakiruhije, mugabo wewe uruhutse, wewe wumvise ijambo ry'Imana ukaba wemeye ko rikuruhura. Sigira abandi bariya bakirushe kubera atatu barumva, hanyuma wewe ugire gute? Wakire uruhuke. Imana yashimye. Amen. Kuko yavuze ngo ubigabira aboro, ubigabira aboro, ibyo ufise byose ubigabira nibi ufise. Mbere umuntu ubutunzi bw'umuntu abafise kundi butegezwa kuba rubuhi. Imana tugire neza. Harabatunze amajambo menshi, harabatunze imvugo mbi, harabatunze ibiyago bibi, harabatunze integuro mbi, harabatunze imigambi mibi. Kuko ibyo byose byitwa ubutunzi, kuko byose bimeze nk'ibigufitiye akamaro. Ariko Yesu nawe akavuga ati ibyo byose shora maze ugabire abo, ubihe Satani umworo, hanyuma ugire gute? Uze unkurikire. Imana yashimwe cyane. Amen. Nuko kubw'ibyo ijambo twagomba kuyaga, twagomba kuvugana ko ni rinyene, ariko hanyuma kubana na Yesu, kugumana na Yesu, nukuvuga ko n'ubutunzi bukomeye cyane gusumba ubutunzi bwo mw'isi butwagwa n'indiba nyenzi, bugatwagwa ukariga n'ingese. Hanyuma kubana na Yesu no kubana ubutunzi bukomeye, kandi n'amahoro, kandi n'amahirwe, kandi n'uburinzi, kandi n'umunezero. Imana yashishimwe. Amen. Nuko hano mu Bakolosayi yavuze ati mushire umutima kubiri hejuru, nimushire kubiri mu isi. Nimushire kubiri mu isi. Amen. Mushire umutima kubiri hejuru, nimushire kubiri mu isi. Urya mutunzi w'igifu yashize umutima wiwe kubiri mu isi, ariko mwarabonye inkurikizi byakurikiye. Nyuma yaho umutima wiwe yawifuriza ko ari kunezerwa, yawizigira gutegerezwa kunezerwa, ariko nta munezero yigeze abona. Mu kandi kanya hacahaza ikindi kintu kimushitura, atangura kubwirwa ngo uyu mwanya ubugingo bwawe buragiye. None uramaze kunguka amahera menshi, uramaze kunguka ibintu byinshi mu mwanya w'ejo, mu kanya amasegonda abiri uzokiriho. Wibaza rero bigenda gute? Wowe umva wo byogenda gute?
n'ubutane wagize. Imana idufashe cyane. Inshuti z'Imana, abantu mu mwese mukora murondera ubutunzi, kurondera ni byiza kandi ni ngombwa, budufasha kubaka amazu, budufasha kurera imiryango, budufasha gufasha imiryango, buradufasha byinshi. Ariko ubutunzi tubutunge mu by'Imana, kuko niho tuzobaho duhagaze mu gushima. Niho tuzobaho kandi nawe uzobaho kandi bwiyongereye kuko Imana ihagazemo. Ijambo ry'Imana twayaze kuri uyu mugoroba niri Imana ibahezagire ngo tubike ubutunzi bwacu mu ijuru aho ingese n'inyezi bitabumara. Ntitushire umutima ku biri mu isi, kuko ibyo mu isi byumvikanye yuko atari ibyawe, kuko umwanya wari wo wose bishobora kugenda kandi nawe ubwawe nturi uwawe, kuko ubona guca bukira. Niyo mpamvu icyambere ubonye wubahisha Imana, wubaha Imana mu kuronka kwawe, ntiwishire hejuru, ariko ugire umutima wo kubaha Imana. Kubaha Imana naho ni kugubahisha Imana naho ni ukubukoreshereza Imana, ni ugukorera Imana, ni ugukora muri bajya abantu bayo. Imana ibagirire neza. Ngira ijambo ry'Imana tukobye kuyaga kuno mugoroba, abaryumvise Imana ibahezagire mwebwe mwese mwabandanije kuba kumwe natwe kandi Imana ibahezagire cyane kuba mwashoboye kwihangana muri aka kanya gatoya ko kwibuka kw'ijambo ry'Umwami Yesu yabwiye kuri abigishwa. Yabwiye kuri abigishwa uyu munsi no kuvuga ngo ni twebwe shoboye kwigisha. Hanyuma rero kubera ko dushoboye kutwigisha atari bari yabyigisha twebwe byigisha, kuko uyu munsi twebwe bishitse ko Umwana Imana ni ukuvuga ngo arashaka natwe aya majambo tuyakire, atugirira ikimazi, hanyuma agica hindura mu buzima bwacu. Umukobwa atunge mu by'Imana, umusore atunge mu by'Imana, umubyeyi atunge mu by'Imana, umugabo atunge mu by'Imana. Hanyuma kila muntu, buri muntu wese ashoboye kugira ubuntu akaronka uburyo bwo gutunga, utunge mu by'Imana mu kubahisha Imana, niho bizogira ikimazi kandi umutima wawe ukazokwishima. Ndakwifurije gutunga mu by'Imana, ndakwifurije kugira itunga. Ni byiza, rifasha umuryango, rifasha inshuti, rifasha imfubyi n'abapfakazi. Iyo wagiriwe ubuntu ukaronka icyo usagura, uragira icyo ukora, hanyuma Imana ushaka kunezerwa kandi iranabyongera. Nuko Imana ibahezagire cyane. Dusenga Imana kubwira ijambo twumvise. Amen. Amen. Mana yacu nyir'ingabo, se umwami wacu Yesu Kristo, kubwira ijambo twumvise, Mana ndakwinginze kugira ngo ryongere rigire ikindi ugira kandi, rihindure ugira kandi, ryongere rihindure busha ugira kandi. Mana kandi abaryumvise nabo ribahindure ugira busha, ubundi busha ubugira kandi. Hanyuma kila muntu wese Mwami aramaze kumva ubutunzi bwo mu isi ko ari nta kamaro, ariko ubutunzi bwo mu ijuru umuntu atungiye mu Mana, Imana ibwemera, nuko ko ari bwo bufise akamaro kandi bushobora no kunguka bukagira bukabaho bugacungwa. Mana yacu ngese ntizibushikeko n'inyenzi ntizishikeko kubera butunzwe mu by'Imana. Hanyuma kandi hazogera n'igihe burya butunzi ngo buzomuherekeza, ngo aho umutima wiwe uzoba niho nawe niho n'ubwo butunzi buzoba. Nuko rero kubw'ibyo Mana ndakwinginze kugira ngo aya majambo abandanye kudufasha mu minsi yacu tukiriho mu isi, bandanye gufasha abantu bawe mu minsi yabo bakiriho mu isi, kugira ngo aya majambo abandanye kubagirira ikimazi. Urakoze ubigishe ubundi ugira kandi Mwami Mana yacu, urakoze kubyumvise kandi urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Amen. Amen. Hanyuma nuko Imana ibahezagire mwebwe mwese abo twari turi kumwe, Imana ibagirire neza. Hanyuma uwumvise rino jambo akaryakira, nuko Imana ndamusengeye mugisha, Imana ibashe kumufasha, ibashe kumuha mugisha,
kandi ribashe kumukiza, ribashe no kumuha gutuza no kururuka kugira ngo abe ushizwe hejuru n'Imana. Imana irahezagire. Amen. Eka nawe washoboye kugira share, Imana ibandanye kugazagira. Eka nawe washoboye kugira subscribe kugira ngo tujye gushikira bitagoranye. Imana ibandanye kuguhezagira. Umutunzi w'igifu n'ijambo ry'Imana Pastor waje ndabishikiriza aho yasomye muri Luka 12 umurongo wa 13 kubandanya, asoma no muri Matayo 19 ku murongo wa 16 gushika 21, arongera asoma muri Matayo 6 ku murongo wa 19 gushika kuri 21. Yavuze yuko ubahe Imana mu butunzi bwawe kandi ubahisha Imana mu butunzi bwawe. Ntukoreshe ibitagira ikimaze mu butunzi bwawe, kuko burya butunzi bwawe bwavuye mu byo Imana yaguhaye. Eka ushimire n'Imana kandi kubwo ubutunzi bwawe ufise, kubera Imana niyo yaguhaye amaboko ikaguha n'ibindi byose. Ngo twirinde ukwifuza kose, kubera ubugingo butava mu bihinda. Ukwifuza ni kuva mu bihinda. Eka nubwo urondera ubutunzi bungana gute ntibashobora kugura amagara, ntibashobora kugura ubugingo. Niyo mpamvu Imana yavuze ati ubutunzi ntibuva mu bihinda. Ubwo rero ibyo ukora byose, ibyo dukora byose, tumenye yuko Imana ariyo iduha ubuzima, ikaduha n'amagara, ikaturindira n'ubuzima. Ubwo ngubwo mubandanye musoma iyo mirongo yaduhaye, muzotahura byinshi gusumba. Murakoze mwebwe mwabandanye kuba natwe, mwakoze mwebwe mwashoboye kugira share, turagushimira no kuba mwabanye natwe. Turaguhaye kaze kandi ku munsi w'Imana ukurikira, aho Pastor bazaza bari hano kugira atuyagishe mu ijambo ry'Imana. Murakoze mugire ibihe byiza. Bye.